Prime niyo ngabo ni chef d'état major yarabisiguye neza yaravuze ati kuva isi yakarema nta na rimwe ingabo zondi ziragera zitsindwa ku rugamba kuva isi yakaremwa nta na rimwe FDNB Force de Défense Nationale du Burundi zirigera zitsindwa ku rugamba. Yes. Aho kantu rakoma igihugu cy'u Burundi nico gihugu cyama citabazwa mu bindi bihugu kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano. M23 ni profile y'igihugu cy'u Rwanda ndavuga je mbere mvuga ko ari inyeshamba za RDF inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera ko nizo zinjiye muri Kongo zinjiye muri profile ya M23 ati bimeze gute tumaze kubivuga kenshi yuko President Paul Kagame y'igihugu cy'u Rwanda ari wari karasponsoriza zino nyeshamba haba muri avitayema mu bikoresho bya gisirikare ndetse no muri politike noneho ibi indazi Human Rights Watch ndetse na Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye babishize hanze barerekana amanyanga yose uno mu president akoresha mu gushigikira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo chambere bibe susore muri Kongo. Redi Tabara Sevre ikorana na M23 igakorana na Twigwaneho igakorana na FNL yanza bampema sinzi yuko ivyo mumaze kuvyumva rero uno muso uvuze yuko Redi Tabara ishobora gufashanya na M23 gutera ubundi ntubugize ikosa kuko warabonye amafoto menshi yagiye acicikana ku bwangurukana bumenyi aho bavuga yuko ari abasikare b'abarundi bafashwe yari piyo yakinwa na leta y'u Rwanda bagafata hamwe mu basikare ba Redi Tabara ko Redi Tabara yambara iziteni dokomba z'abarundi ni darapo ry'igihugu bakaba aribo bamaska bakabashira ahantu bakabafotora bakacavuga ngo twafashe ngo M23 ngo yafashe ngo asikare b'abarundi kumbe ni bwa busore bwo muri Redi Tabara mwe bwahungwa 2015 buhejeje gutura none ni gute woza wemeze yuko zijya uniform atari z'abarundi ni z'abarundi none Redi Tabara irafise nizo yambara none yazikuye he barazikoresha rero kumva ngo Kabila yarubatse igisikare Sevre yaracubatse FARDC ya Kabila kandi no biracamuyoboka wanashaka igitumi kimuyoboka iyo hateye intambara kugira bagwane igihugu cabo babonyaga amagara abenshi baca biruka urumva ibintu vyo gufungwa novuga ko ari njya yakira mugabo kandi sinabihaye umwanya munini kandi sinabihaye n'agaciro kuko icyo cyatumye mfungwa ndanagishima cyane none kimamani ko M23 yafashe Uvira ego na Sidekiv wungu ciki Hello n'abakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe namajambo menshi mvuga muri introduction kubera ko twiruka n'umwanya oraho mbona namusanze mu muduga Kodida Black yes Mr Vibe Bab watagase bro ntavyatari kabisa no usigaye ugibiki wewe none Nevani yatubwiye turime tugiye ibijumbo ibiharage imyumbati ibirayi n'ibitoki nivyo bidutonze ibitegwa mbomba rugo inavyo ndanakunda cyane lakini uko fresh biko fresh sana kabisa we none ko ntakubonye hariya muri Nkerebutsi Day Nkerebutsi Day nta invitation narose sinayigena batama invitation sigaye uri kagaga man oya ata invitation ntugerayo sinari ndarengiye kuvumba basi sinkunda kuvumba ariko wabibonye gute ariko byari bitesa byari imeze neza nabonye amafoto no kuri byari imeze neza kandi ikintu ciza kuko ubwo ariko ronka kajyokeza kugira ngo rugaragaze imigambi yago maze bikabafasha urabona yuko payeje kibasukamo n'amafaranga ibintu bitesa vraiment babiryoshe ego nabishimye antuka kibari gicapo ciza ku gihugu kukurana hari abatumire batandukanye ego abajene baserukira Union Africaine n'ibindi rero nizere yuko wabonye ububasha bwa Neva numujama w'ugwaruka neza kandi abari ko barapresent imigambi warugwaruka yategerezwa kuhaba ego yategerezwa kuhaba tudatinze tugomba twinjire mu bintu bimaze igihe bivugwa ibinabiriye ego ariko ndakurondeye inyuma y'igihe ngo maze igihe uhunga amati oya je ntago usigaye ukorera kuri BM4 gusa
kiretse yuko ndayifatira umwanya munini sometime iyo ndose akanya ndashobora gukora no ku yandi mateleviziyo kandi benshi turakora ariko Yaga teki rega naho nakwisangiye naho ukorera bro Yaga teki ni mu rugo ubona utarinda Yaga teki ni mu rugo niyo mpamvu kira gihe ndose akanya ndaza tukayaga imbere yuko twinjira rero muri content fiche ngo mamanze ndakubaza kodi byagenze gute ngo ufungwe okay ayo makuru yaravuzwe bro ibintu vyo gufungwa novuga ko ari njya yakira mugabo kandi sinabihaye umwanya munini kandi sinabihaye n'agaciro kuko icyo cyatumye mfungwa ndanagishima cyane kuko sivye tuzovyinjiramo n'ivyaba ngombwa none ano makuru yamenyekanye gute Mr Vibe gufungwa si bisanzwe ariko ngo wafunzwe kubera amanyama oya barabahenze kuko nicatumye mfungurwa niko ntagize amanyama kuko nari mfisi cyari gutuma ngira amanyama uwo mwanya kandi cyari kudomina kikanatuma bandekura narinze kujana muri ako gasho mugana aragerageje kwicisha bugufi harakora ubutungane ndera ndasohoka yego nase kugira amanyama ubundi bo nari mfise kugaragaza nkavuga ati none wafunzwe n'aba M23 wafunzwe n'ingabo z'u Burundi wafunzwe na Benefardis wafunzwe n'abandi nafunzwe n'inzego z'umutekano zo ngahe iwacu mu gihugu cy'u Burundi yego nabwo nafungiwe hanze y'igihugu nafungiwe mu Burundi ko bivuga twenga amani ni birebire Mr Vibe nibiba ngombwa tuzobiyagako ni birebire cyane nzokubwira saragozo mu gasho papa Kode da brake kuva mu gasho agura imodoka imodoka ntabwo ari yanje gusa niyo mujama dukorana kenshi nzoba ndayirimwo muzoyimbonamwo nga ntabwo ari yanje kabisa nkondo umuntu atabesha ntabwo kwibesha ntabwo noza mbesha abantu ngo ndafise ivyo mfise ndacara mu petit joueur caronde yes reka tumanze duhoze abantu bo muri Kongo intambara bahitiye ko sinzi ukuntu bibona abantu barababaye bariko barahunga abandi baricwa n'ibintu biteye agahinda ntuka ndazi yuko kira muntu wese abikurikirana arabona akababara ko mani bafise arabona amarira yabo nubwo hari mu gihe bariko bararira hari abandi baba bariko bararirimba bene abo nyene babateza ivyo vyago nico kibabaje kandi ugasanga uri kararirimba ni wa wundi muhana rubibe ni wa wundi muhana kariro ni wa wundi ashobora kugutabara watewe donc ni wa wundi w'umunyafrika mugenzawe n'umwirabure mugenzawe nico kibabaje Mr Vibe ubundi bwo ni hatari cyane turabahojeje none kuva ryari kodi maze igihe nkwirikiranye ibiganiro byanyu kuva ryari M23 yahindutse yitwa inyeshamba zo mu Rwanda muri make M23 ni profile y'igihugu cy'u Rwanda ndavuga je mbere mvuga ko ari inyeshamba za RDF inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera ko nizo zinjiye muri Kongo zinjiye muri profile ya M23 ati bimeze gute tumaze kubivuga kenshi yuko President Paul Kagame y'igihugu cy'u Rwanda ari wari karasponsoriza zino nyeshamba haba muri avitayema mu bikoresho bya gisirikare ndetse no muri politike noneho ibi indazi Human Rights Watch ndetse na Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye babishize hanze barerekana amanyanga yose uno mu president akoresha mu gushigikira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo cambere bibe susore muri Kongo kandi mu kuyiba bazobanza kugirira naba bakongomani sivyo ikindi u Rwanda bujya gubakiye ku maraso y'abakongomani sinzi kumaze kubibona kuko ubwa mbere u Rwanda rwakinyipiyo ruvuga ati twebwe mu Rwanda nyene twabone ko turagahugu karaho nyene kasamye agahugu ataco kifashije agahugu gakenye mbere wanashaka u Rwanda nico gihugu ca mbere kitamera u Rwanda ntabwo rumera rero u Rwanda rucari rwiga yandi manyanga kugira ngo rushobore guhiga ivyo rudafise mu bindi bihugu cyane cyane mu kwica abene gihugu no guhakarorero imbere ya vyose u Rwanda rwabanje rugira ipiyo yo kugira ibintu vya genocide ngo twakorewe genocide amahanga nadufashe mugabo ubu bigeze ubu iyo genocide bashira imbere ntabwo igifatiswa iyo genocide ntabwo abantu bakiye agaciro niyo mpamvu no munsi baci bagomba kuja muri Kongo
kugira ngo vya bintu baharabwa n'amakungu bitwaje genocide batakironka bavyihe biciye mu busuma bakorera muri Kongo mu kuvyiba niyo mpamvu ubona yuko bariko barakoresha kwica bene igihugu na cyane kwica abakongomani kwitwaza ngo abanyamurenge bariko bararengana kumbe abanyamurenge bariko baravuga ko bariko baragwanira nibo nyine bama bafatiye mbere mu kubica no bahanka karorero ivyabaye 2016 mu Gatumba harishwe kambi y'abanyamurenge byagenze gute yibishwe n'umugwi w'iterabwoba w'abarundi witwa Red Tabara usanzwe ukorana mu buryo bweruye na leta y'u Rwanda bisobanura yuko abishe bajya abanyamurenge mu Gatumba batumwe na leta y'u Rwanda kubera ijya Red Tabara ifitaniye partenariat n'igihugu cy'u Rwanda kandi amatangazo menshi yarasohotse sinzi yuko wayibonye ete muri Fevrier harasohotse itangazo ryerekana yuko bagiye gukorana mu buryo bweruye rero uno munsi novuga yuko u Rwanda gubakiye ku maraso y'abakongomani tukiri ngaho uvuze Red Tabara ego hariho amakuru ariko aravuga ngo bagomba gufatanya na M23 kugira bashobore kuza gutera igihugu cy'u Burundi ayo makuru niyo canke tuvyita ibihuha ayo makuru niyo sinoyita ibihuha wanashaka Red Tabara c'est vrai ikorana na M23 igakorana na Twigwaneho igakorana na FNL yanza bampema sinzi yuko ivyo mumaze kuvyumva rero uno muso uvuze yuko Red Tabara ishobora gufashanya na M23 gutera ubundi ntubugize ikosa kuko warabonye amafoto menshi yagiye acicikana ku bwangurukana bumenyi aho bavuga yuko ari abasikare b'abarundi bafashwe yari piyo yakinwa na leta y'u Rwanda bagafata hamwe mu basikare ba Red Tabara ko Red Tabara yambara iziteni do komba z'abarundi n'idarapo ry'igihugu bakaba aribo bamaska bakabashira ahantu bakabafotora bakacavuga ngo twafashe ngo M23 ngo yafashe ngo asikare b'abarundi kumbe ni bwa busore bwo muri Red Tabara mwe bwahungwa 2015 buhejeje gutura none ni gute woza wemeze yuko zijya uniform atari z'abarundi none Red Tabara irafise nizo yambara none yazikuye he ibarazikoresha erega nawe nafise sponsor mbere wanashaka ifise na sponsor y'abanyamahanga ndetse cyane aba barundi perdi bahunze badahuza n'ubutegetsi bwo mu Burundi uno munsi no ariko bara sponsoriza abarundi perdi wa PSG ba Pacifique ba Alexis Nduhije ba Maki bya bijojo bacimamanda ni benshi cyane urumva aba rero nibo bagerageza kusponsoriza iyi Red Tabara muri ko murumva no munsi kandi Red Tabara ntimumviye ko badakomeye barakomeye nubwo bataragira ku nguvu ziko boshobora gukwata igihugu cy'u Burundi uvuze ko bakomeye ukavuga ko batokwataka igihugu cy'u Burundi bisigura yuko muri FDNB hari inguvu nyinshi cyane kuko wanashaka ushatse uvuga igisirikare cy'u Burundi niki gisirikare cy'u Rwanda mwumva kivuga kiratinya ingabo z'u Burundi kuko wanashaka no guhanka karorero nk'ibi bice bimaze gufatwa muri Uvira muri Kongo byatumye abantu benshi bavuga amajambo yuko ngo M23 ngo yoba nk'ikomeye ngo yikanye ingabo z'u Burundi ariko suko bimeze nuko icyatumye bahava twakimenye niwo ushaka tubaza kukivugako turabishikira no kubwira rimwe kabiri nkongira nkubwira gatatu kane kugira kwijana yuko ingabo z'u Burundi FDNB zirengeye cyane no gugwana n'abana abo bana ndavuga bajya bo mu gihugu cy'u Rwanda wanashaka ndashaka kukubwira ingabo z'u Burundi za ubukomezi ho bwavuye sivyo icambere igisike cy'u Burundi cubatswe n'inguvu zigiye zitandukanye hari abari muri leta hari abari mu ishamba no kubwira nk'abari muri Fabe kiya gihe FDNB yitwa Fabe bari kuri leta bari muri leta nkakubwira paripeutu FNL yabagwasa bazi ko habaye mixage nkakubwira CNDD-FDD ivyo vyatumye igisirikare cy'u Burundi gikomera ndetse ikindi kintu cyatumye gikomera bugigisirikare cy'u Burundi ntabwo cubatswe na president ngo cubakiye kuri president bugigisirikare cy'u Burundi igisirikare cyose cy'igihugu cyose ko gitandukanye n'iki cy'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda ni cya Kagame arundutse nawe nibo barundutse sivyo tukiraho uri kuravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda cubakiye kuri Kagame hamwe yose nyuka naco nico bagisenyuka ego hariho abantu bariko barasisangura intambara yo muri RDC bavuga ngo kijya gisirikare kuba gitsinzwe nta gitangaza kirimo ngo kuko cubatswe na Kabira n'umunyarwanda origine rwandaise ninda tabizi gute rero reka manzi ndakubwira amanyanga y'abanyarwanda mwebwe hari ibintu mutaramenya Kabira n'umuvre Rwande n'umunyarwanda yuzuye Joseph Kabarebe ujya yahoze atwara chef d'état major mu Rwanda urazi ko yabaye chef d'état major muri Kongo
urya James Kabarebe urazi Kagame ko yatwaye iperereza muri Uganda rero niyo no kubwira yuko u Rwanda rwagiye ruriyensera mu bihugu byose urumva baramaze kumungwa ubahaye igiturire tayari baba baguhaye igihugu kuko si cyabo bategeza igisirikare guhabwa igiturire hanyuma bakagitora wumva bafise akaranga mutima erega rega kigisirikare turi bagihawe na bene wabo kandi ntiboreka kuyajya ni nko kuza muri parcelle bakagateka tuguha umuzibukiro nuko bimeze ariko hari dogwa kuba badahembwa agashahara gakwiye ko byo muri Kongo njewe ntavyo nomenye ivy'umushahara mugabo umusirikare arinze yiyangaje kuja mu gisirikare umenye ko utabugiye mu marongo icambere nturahirira ngo je ngo bazonga umushahara uyu n'uyu urahirira gukunda gupfira igihugu cyawe kanakigwanira bitandukanye cyane n'ivyo vy'uwo mushahara ubundi bo dushize mu gaciro nta mafaranga tworonka duhemba umusirikare ndetse n'umupolisi twabyo bwitange bagira barahari joro bazindurira mu mbeho horo babona mu marompo mu gatondo baba mu mashamba abantu boronka ico bahemba patriotisme gusa niyo ituma burya rero kandi akubwira ikintu Mr Vibe utazi urugamba ntirutsindwa nuko wambaye neza uri bien habillé wambaye impuzagisikare neza ntirutsindwa kubera wambaye antibare ntirutsinda kubera ufise amapeti kubera wambaye amakaske urusoro udashobora kugirana urugamba rutsindwa na patriotisme uguda bufise gukunda ico kintu kuragwanira muri wewe nta nari muzige rutsinda urugamba jamais dans la vie rero bareke ko vyitiranya Kabila Sevrier robatse FRDC no biracamuyoboka mbere wanashaka ituma ikina muyoboka Kisekedi mu kiganiro yahaye gwaruka gwabana bo muri Kinshasa nka kiya president yari yakoze muri palais presidentiel giheruka kuba nawe yaragikoze sinzi uko ari ibintu bikunda kuba arafe dolane yaravuze yuko ati jewe naraje ku butegetsi barampa ubutegetsi mugaye isikere bampaye nasanze bampaye abamayibobo yabivuze yuko mwugo yuko ntibamuhaye igisirikare bamuhaye abamayibobo bigendera urumva ivyo rero yaramaze kubona yuko igisirikare atari iciwe kiretse atangwe kubaka igisirikare ciwe Kivu irafashwe ego mwagiye musigura ngo zakavimvira zagoma ntombaze n'ibindi ego ariko ukagumunata ni waguma wivuga ati yewe Uvira ntibakorako je navuga ntibakorako iri no tombe jamais niko nakunda kuvuga yes ariko tubona la fois passée inyeshamba zirahafasha igisirikare cyo Burundi kiritahiye byagenze gute duhayo makuru muri make ni long story mugabo ndazogereza kwica ku masonga numva ko ari inkuru ndende icambere mwe dukurikirana mwomenya ingabo M23 ntiyafashe Uvira kubera ikomeye M23 ntiyafashe Uvira kubera ingabo z'u Burundi zatsinzwe ivyo ndazi mwamura bifuta mu mitwe sivyo kuko mbere wanashaka ama propaganda ari karakogwa ubu yerekana inguvu nke z'igihugu cy'u Rwanda n'ubwo bari ko baragaragaza kwizimwa ngomenye mbere bari ko baranatwagiriza ngo yuko ngo FDLR bavuga yuko ari bagiye bakoze genocide muri 94 mu Rwanda ngo bahungiye mu Burundi ibi byose n'ingenda muvano y'ubwo babafise buko umwanya mwari shobora kubatabira nkuko Neva yabivuze ndugu zangu reka nabasobanurire icatumye ingabo z'u Burundi ziva ku butaka bwa Kongo abeshi mwaravyitiraniye muvuga ngo batsinzwe mugabo General Prime niyo ngabo yaravuze icatumye aranasigura icatumye ingabo z'u Burundi ziva ku butaka bwa Kongo etero 4 lo 4 harawe amasezerano y'amahoro yabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo aho President Donald Trump watwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye kira gihugu cyose gifise umusirikare mu gihugu ca Kongo kugira ngo bubahirize aya masezerano y'amahoro yuko mu masaha 72 bategeza gukurayo ingabo kira gihugu cyose ego gifise ingabo atari ingabo za Kongo amasaha 72 mubaye mwazikuye muzo bamufashije cyane muri amasezerano y'amahoro twagiye kubona asikere b'abarundi ku itariki 5 na 6 bariko barazanwa ku bwinshi ariko icyatangaje abantu sikindi ingabo z'undi zimaze kuva mu ivyo bibanza zariyemo ndavuga za Ruvungi ndavuga za Katogota ndavuga za Sange ndavuga za Uvira za Kavimvira aho ingabo z'ubundi zari zokivye twagiye kubona aho ziriko zirava hose abanyarwanda ngenda bikubitayo
bikubita baza guprograma yuko bafashe Uvira muga icatangaje abantu nta rusoro rwigeze ruvuga kandi ingabo z'u Burundi zari zamaze kuvayo zari zamaze gukwa ku bwitegeko rivuye hejuru sivyo bitandukanye cyane rero n'izi propaganda ziko ziravugwa yuko boba bakuyemo kubera bananiwe nta na rimwe manzi urindire Mr Vibe prime niyo ngabo ni chef d'état major yarabisiguye neza yaravuze ati kuva isi ya karema nta na rimwe ingabo zondi ziragera zitsindwa ku rugamba kuva isi ya karemwa nta na rimwe FDNB Force de Défense Nationale du Burundi zirigera zitsindwa ku rugamba yes aho kantu rakoma igihugu cy'u Burundi nico gihugu cyama citabazwa mu bindi bihugu kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano twabwiye za Somalia za Sudani za Centrafrique za hehe twebwe mbere na Amerika ngire dutuma ni gisirikare kiri bien discipliné gifise performance nziza nibiharuro ku rugamba sivyo ibi chef d'état major yarabisiguye neza urumva avuga ati nta narimwe ndetse nuwaserukiye u Burundi mu kanama ka Loni yarongera bivuga yuko Burundi butigeze bugwana n'inyeshamba kugira ngo zishobore gufata bijye bibanza zafashe ndazi ibi muri mu babikurikiranye sivyo Mr Vibe rero bitandukanye n'ibyo abantu bariko baravuga cyangwa bariko baribaza ndabizi sevre abarundi benshi bafite ubwoba ngo Uvira ngo yafashwe ngo Burundi ngo tuyegira ikibazo ngo bagiye guhangwa inzira ngo rero itabara ngo itere Burundi mugaraganda babwire Uvira gufatwa nkuko nabanevuga c'est pas la fin du monde ubuzima buzobandanya Duco gicapo rero cyo kuntu ubuzima bushobora kubandanya ubuzobandanya umwasa twegereye erega no muri twaye turi kumwe none u Rwanda ntiduhana umupaka erega niwe mwasi ahubwo wa mwasi duhana imipaka hano heshi ko urabizi yuko izi nyeshamba kiretse yuko abantu bumva tuvugano makuru batazi amarocation yaho turiko turavuga ubundi bwizinyeshamba zazimadaranye mezi meshi 10 na katogota hana urubibe na rugombo umva twari tubana kandi u Rwanda turahana imipaka nubwo twayugaye sivyo hari ya za Bugarama za Nyambari za Nemba hari ya mu Kirundo sivyo hose twabana ahubwo rero nubu mwasi tuzokomeza tubane uko twabana mugabe bidasobanura yuko tuzogira ubwoba kubera Uvira yafashe hagere hari ikintu mwe mutazi mwe murabona ngo abanyarwanda ngo bakunda ko president ngo Paul Kagame mukibaza ngo n'urukundo yabasize kuyabaremye mu ubwoba dushobora kuvyura umutwa cya mena kwita kwinyundo none yaravyivugiye ati jewe ngaha isazi kugira ndayihashe ndayicisha inyundo umva kuyicisha isazi inyundo rero mwumve yuko urugamba gohuza u Burundi n'u Rwanda umve ko gogwana n'imice myinshi na cyane intambara ikomeye yogwana bajyanyarwanda bishwe bimwe ijambo kandi bari mu Rwanda nyene nuko no bivuga ivyo kuvuga rero ngo M23 ngurashobora ngo guhanga inzira Rede Tabara nango vifise Rede Tabara ni bwa buhungu bw'ibiro 10 ibiro 70 mwe bwatira manifestation bwatira amabuye ya polisi hariho n'abandi bavuga ngo iyaba arabatera u Burundi baba babuteye kuri urya munsi ba Pacifique baranakoze n'inama mu bubiri bingene ngo Rede Tabara ngo izotera ngo mu Burundi yabaye iyo nama yabaye rotreze sero trade igihe abikirori ngo ca Ryan story yabaye avayo ko kiya kirori kiba ca Ryan kai Ryan story babizi nabone yuko batavugana umwe na gouvernement sinzi kubizi mugaje ca ntangara bugize inama bategura ujya mugabo Chimamanda ujya musazi baramutumira we canke ntazi yo bibera canke abona saraguri Chimamanda we baragutumira kwe ndazi yuko nkurikirana je bitutsi vyawe ntaco bimbwiye kuko deja je namaze gukushira muri ntuze nyabatandera bugi izi nama bakora we barakubwira aba Pacifique na ba Maki canke wewe uraho ngaho nyene wita mu vyo utazi mbere ubo nabonye ubu ari umu promoter mwiza kabisa mu gupromotinga M23 ewana no mu promoter mwiza bavuze batange trophy Chimamanda atakuwa wa kwanza Yobu wa mbere kabisa kuko yari twaye neza mu kupromotinga M23 kandi hange none Chimamanda ko M23 yafashe Uvira ego na Sidekivu wungu ciki kasibiramwe mubaza bari hano niho tuca turangiriza Chimamanda ko M23 yafashe Uvira wungu ciki ko direka ndagushimira nenda gushimiye cyane Mr Vibe yes bakozi ba Yaga TV yari Mr Vibe benshi baguma babaza ikibazo
nizere ko muronse umuco ko direka ndagushimiye cyane nende ndabashimiye ndanabakengurukiye ko haryoheza mu mpaye mukampa mikro tukayaga niniteka mu ntebe by the way kuko ni benshi badafise aho bavugira mugaje ndabishima kubona munyigorera mukanansanga ngaha ni ibintu vy'amateka ni ibintu vyiza kandi tuzogerageza kwama tubwira abarundi ukuri.